Bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaha ikaze mu kiganiro cacu caka gatondo k'igenekerezo rya 2026 kwezi kwa gatanu no mwaka turimwo w'2025 kanangure nifuriza gatondo keza abantu bose badukurikirana aho baherereye mu mihingo ine igize isi bumve yuko tubaramukije cyane hariho benshi ariko baraja kuryamana mango reka nabo tubabwire bagira ijoro ryiza ku munsi w'ejo twaragize akahotari kuko ntitwashoboye kubaha amakuru yose nkuko twara tubikora ariko no munsi muri agatondo dushimiye kubasangiza ino operation yabereye muri territoire ya Rucuro aho ibintu bitari vyoroshe uno muhari w'inyeshamba za M23 wagerageje kugaba ibitero bikomeye ibitero simusiga ahasanzwe hari birindiro bya FARDC ndetse na wazalendo ibi turaza kubibaha mu buryo buramvuye ndetse tubabwire ingene ino operation yashoboye kugenda muri rusange. Tuvuye ngaho turaza gusimbira gato cyane muri warekari naho hari amakuru mashashe havugwa vyinshi ndetse umusesanguzi wewe arazi ivyo aza kutubwira ndazi yuko atari bike cyane narijya twari tumaze igihe turiko turababwira cyane amakuru yo ngaha muri territoire ya warekari. Rero murabizi simba ndumwe ndi kumwe n'umusesanguzi muri studio kugira ngo abashe kutubwira vyinshi na cyane mu vyomba navuze mu ntangamarara. Bana umusesanguzi reka nangure ndakuramutsa cyane ariko imbere yuko ndamakazi na karibu abantu benshi bamaze kuja mu mirimo reka tubifurize kugira imirimo myiza abataravyuka nabo bikazanure kugira ngo bazikuraba ico bahereza amaboko. Bana umusesanguzi reka ndakuramutse ndaguhe n'ikaze mu kiganiro cacu ca gatondo nizere yuko waraye neza. Waramutse neza bwana journaliste je ndaho ndakomeye ego reka nizere ko nawe umeze neza waramutse impore kabisa ndashima pe reka nci ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose urabamaze gushika ku buzi bwabo urabacitegura kugira baje ku buzi bose ndabipfurize kugira umunsi mwiza w'ibikorwa ego barondere baronka kabisa Imana ibitangira imbere ndetse ibahe n'umugisha ego bwana journaliste reka tuvuge iyi nkuru nko babivuze yabaye ku munsi w'ejo muri Rucuro mwanya ntabwo adukundiye ngo duce kwishikizwa badukurikiranye ego ni operation yakozwe novuga ko M23 yagabye igitero ifise n'ishavu rirenze aho yari ishatse gukubita kabisa wazalendo na FARDC kugira ngo batakaze ibirindiro bari barimwo ariko kubw'amahirwe make ntabwo bashoboye kubigerako ntabyo bashoboye kuko basanze aba wazalendo na FARDC bari magabo babiteguriye. Ni igitero cyakozwe cyabatanguye kuva mu bucagucagu igihe cy'isaha 11 y'agatondo bagaba ku birindiro by'aba wazalendo na FARDC. Ikintu kwanza novuga bwana journaliste nuko ibitero M23 isigaye ikora muri kino gihe ntabwo biremereye biba biremereye mugabo kubera ko nuvuga ko atabanga bakigira baza kugaba ibitero aba wazalendo na FARDC amaze kumenya yuko ibyo bitero babihari niyo mpamvu uca usanga M23 ari kiratakaza cyane kuko iza iyo itazi ko bayiteguriye mugabo kubw'amahirwe mabi bagasanga abandi bagavye bagaca ababarasa. So iyo operation rero ntabwo yari yoroshe nkuko tubikesha radio Kapi baravuga yuko impande zose bacira umuriro kabisa barasisha inkozi ziremereye kandi bagatera amabombe nukubwo ari bombe ku yindi inkoho donc uburemere bw'inkoho ku bundi ku buryo mbere iyi M23 yaratinye kabisa gushika mu masaha 6 ariko birangira basubiye inyuma ntabwo bashoboye kwigarura no birindiro byarangiye ingufu z'abanye nkeya barata baromoka mugabo kandi barashoboye kuhasiga ingabo zitari nke ndetse n'ibigwanisho vya gisirikare. Ibi rero ni ibintu
bitari bimenyerewe cyane mu minsi yahera bwana journaliste aho M23 ishobora kugaba ibitero maze bikarangira novuga yopeye ubusa igize sheke kuko M23 bahora bagaba ibitero bifitiye confidence baba bamaze gupanga karere batanze amafaranga kubashoboka hama bagakora symbole yo kugaba ibitero abakomanda bagaca batanga amakomande mayaropri maze bobo bagaca bisigaranira ibirindiro mugabo urabona ko muri iyi minsi siko biriko biragenda ntibariko barerera oya kabisa ntibiriko biraberera kuko baragaba ibitero bagasanga babiteguriye bakaba oblige gusubira inyuma kandi bagasubira inyuma batanakwiye nkuko baba baje ingabo zawo zimwe ziba zahasize ubuzima izindi zigafatwa mpiri eka ndetse n'ibigwanisho bitari bike bakabisiga ku rubuga rw'intambara so bwana journaliste rero nkuko uyu muvugizi wa FRDC General Bomosa Sylvain Kenge abivuga we avuga ko FRDC igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ikure uyu muhari w'iterabwoba M23 ku butaka bwa Congo so urumva ko kindi cyari igitero gikomeye kuko uravye ibitero byinshi biba ntabwo FRDC igira ikintu bivuze ko ariko iki gitero umuvugizi wa FRDC yarashoboye kugira ikintu akivuze ko aho yavuze ko FRDC irambiwe n'ubucokozi bw'M23 rero ko igomba ikore ibishoboka kugira ngo iyi M23 ikugwe ku butaka bwa Congo so Radio Kapi nayo byo twavuze tubisubiremo ntaco bitwaye Radio Kapi yo yavuze ko M23 nta mahigwe yagize yo kugumya ibirindiro nivyo koko yagavye ibitero ariko yasubijwe inyuma bidatevye no kuvuga ngo bahageze nk'abaje kurahura uje kurahura no badateba acarahura gacagenda yes M23 rero nayo yahageze iratina kabisa gushika saa 6 mugabo umuriro ibana mwinshi amahigwe ntiyaberera kugira ngo bashoye kuguma ivyo birindiro baca basubira inyuma so hariho nabagize ico yakivuga ku bwana journaliste abene gihugu bahariya muri Rucurubo basaba leta ya Congo gukora ibishoboka byose kugira ngo bobo ntabwo baziti n'inyeshamba za M23 bavuga bati iki gihugu cy'u Rwanda bavuga ati bakora ibishoboka byose kugira ngo aba basirikare b'u Rwanda babatuze basubizwe iwabo mu gihugu cy'u Rwanda kuko berekanye n'impamvu ngo nuko abene gihugu aribo bariko barabihomberamwo donc babigiramwe ibibazo impunzi ubuhunzi donc impunzi abenshi barahunga abandi bakangazwa abandi ugasanga utwabo twibwe usibye ko nabandi bafatwa ku nguvu ndetse n'ayandi mabi atandukanye so ndetse ababene gihugu kandi kindi bavuga basaba imiryango mpuzamahanga yuko ngo ishobora nawe nyene gukora ibishoboka ikicarira igatorera ikibazo kigihugu cy'u Rwanda gifitanye n'igihugu cyabo ca Congo so urumva ko nabene gihugu baramaze kubona yuko M23 ari kintu bashizeho donc ni kintu leta y'u Rwanda yashizeho kugira ngo ifate ishusho yacu ishobore kuza kudurumbanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse nako ca Congo ndetse no kwiba amatungo ya kino gihugu cha Congo so bwana journaliste nibaza ko kubijanye ni operation yabaye ku munsi wejo itariki 25 muri Rucuru no ugarukiriza ngaha usibye ko nyene barundi bavuga ngo arahogwa ntamagwa yes reka tuje dusimbira muri warikare naho ariko aravugwa ibintu novuga bihambaye cyane gose ndetse byashoye kujugumiza uyu muhari M23 hamwe na RDF aho uyu General Pacifique Masunzu yongeye kuvuga amajambo akomeye cyane aho d'abord yasabye abasirikare ba FRDC iki ni kintu yasabye igihe ariko arabatemberera hari magenekerezo ya 15 gushika 19 nimba niyenze abasaba abaha amabwizo mashasha ndetse n'abahimiriza yuko batosubira kuza baratwara amatelefone Android
ku rugamba ku mafuro kubera yuko ngo ashobora korohereza umwansi wabo kumenya aho baba bari aho baba bihishije. Iki rero kigarutse ko ku munsi w'ejo aho yariko aratanga izindi mpanuro ndetse amakuru dufise akatumenyesha yuko muri Warikare hongewe novuga umutekano waho wakajijwe cyane, aho kandi banatubwira ko muri Warikare hashoboye gushigwa izindi ngabo ziyongeye ku zindi z'aba FRDC za mudahusha, no kuvuga ba snipers. Bivuze ngo rero nugugira ngo bashobore kugwiza umutekano w'iyi Warikare. Ibi rero ni kimwe mu byerekana yuko nkamwe M23 cyangwa se RDF bosubira kugira amajanja hano muri Warikare bashobora kugira ibibazo kabisa, kuko Pacifique Masunzu mu ishavu ryinshi arashavure cyane iyi M23 na RDF, kukaba nkako novuga ko mbere ariko akora nk'abo wazarendo. Urana abo wazarendo bakora novuga double travail. Icambere no kwikura ko gasuzuguro, urazi ko abantu babafata nk'abamayibobo, abana bo mwibarabara batagira ico bubaha kuko bazwi kera nk'abamayimayi. Rero bavuga bati tugomba kwerekana ubudasa bwatwe bw'abazarendo n'abamayimayi bo muri kahise musanzwe muzi. Haro na Pacifique Masunzu hariho abavuga yuko ashobora kuba ari mu kwaha kwa M23 malgré que ariko arakora amateka. Rero kumbure nawe ariko akora double travail kugira ngo d'abord yerekane ko ivyo bamwimvira ko atari ivyo, yerekane yuko ari fidèle kuri FARDC kandi ariko akora ibintu by'amateka. Ikindi kandi umva ko nyine asanzwe ari n'umusirikare wa FARDC kandi mbere atana kintu na kimwe FARDC munenga, usibye ko abantu ari bo bakora amanalize yabo kuvuga yuko yoba ari umunyamurenge adashobora kuba yokorera ikibi abanyamurenge biwabo kabisa. Bwana Musisangozi, reka ndagushimire cyane, nizere yuko tukibanye umunsi ni muremure, amakuru ni menshi, nizere yuko abadukurikiranye bashoboye kuyakira neza. Reka rero ndangize ndagushimira cyane. Yes, bona journaliste, ariyo amakuru tutashoboye kwashikiriza yo ku munsi w'ejo nyene cyane cyane muri Warungu. Haraba ubuce nka bwose bwo muri Warungu, haraba ama operation batandukanye. Mwayo ukadukundira turazana zimwe tuzicanga n'izuyu munsi cyane gose. Reka rero nanje ni kebanura badukurikiranye, ndabipfuriza kugira ikiganza ciza mu vyo baza gukora byose kuri uyu munsi. Kananye ndabifurize kororanirwa mu vyo murimo vyose, murondere muronka muhahe muronka kabisa. Uwiteka akomeze kubitambika imbere. Nizire ko twomwe tubanyuma kino kiganiro twongera no kubana no mu bindi biganiro vyinshi tugiye kubahereza kuri uno munsi. Bye bye.